kurondera kazoza keza hamwe nanje muri iyo minsi uzosanga ngendera mu miduga nk'abandi ugasanga afise amahera menshi nabonye ariko kazi konyorohera kandi nayo nse n'umutahe n'uwanzanye n'ivyo akora canyiza gukora ivyo nyene narora udutungwa tumwe tumwe utowe utubeba dukwavu nayo nse n'agahene gatonya ca ndagurisha inkwavu nca nza kudandaza ibi birato kigihe manuka twazananye n'abavyaranje baca banshikana aho babaye turumvikana turabanye n'ubu ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Keje Media ndiza ko muri mugoye neza mukomeye naco ko mubibonda meze neza ndi muzima Imana yabikoze ndabaye ikaze kandi kuri Keje Media mu kiganiro My Story aho tuyaga n'abantu batandukanye bakatwiganira ivyerekeye ubuzima bwabo ubuzima baciyemwo canke intahe muri rusange bakatwiganira ivyo bagiye barabamwo canke ubuzima bariko barabamwo muri kino gihe naho no mu turi ahanyene mu ntahe aho turi kumwe n'umwana akiri muto adandaza ibirato aho agomba kutwiganira ubuzima bwiwe canke ivyo ariko arakora niyo yifuza kwerekeza nijebekeza Fleur yawe dahaye kuri micro za Keje Media ndabasaba kudukurikirana ntimurambigwe kandi nimba ari rya mbere uravye kuri Keje Media tugiye subscribe canke s'abonner nimba nawe usanzwe uri umuntu wacu tugire commentaire tugire like tugire share kugira ngo kino kiganiro canke ibikorwa vyacu bishikare gushikira abantu benshi bashoboka reka wo munyemeye twakire mutumire wacu namahoro namahoro umeze neza bakwita gute banyitwa Itereteka Clovis uvuga cyane banyitwa Itereteka Clovis Itereteka Clovis avuka hehe abahehe bimeze gute mu ntara ya Mwaro komine Nyabihanga uva mu nkaba nakuriye mva mu ntara ya Mwaro komine Nyabihanga nkaba nakuriye muri Gitega urakoze cyane none Clovis itera iteka turi kumwe no munsi arafise abavyeyi bose bimeze gute abavyeyi bose ndabafise murakoze cyane Clovis ndagomba utubwire imbere ko utangura ikiganiro nyezina Clovis mu buzima bwiwe akunda iki Clovis abayeho gute yifata gute Clovis ahari harangwa niki jewe ukuntu meze nkunda akazi kariko kose niho nkaba mbayeho nyene mu bintu urabona utabanye n'umuvyeyi ashobora kwibeshaho ukarondera hirya no hino aho ukora ikintu akazoza kiwawe keza mwatubwiye ko muvuka Imwaro ariko mwakuriye muri Gitega ariko kandi uno munsi turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho duhuriye aha mu Kanyosha Clovis agomba kumenya wavuye Igitega gute kubera iki wavuye Igitega vyagenze gute naje kurondera ubuzima cyarase kw'ishure nca ndabiheba nca nza kurondera amahera nta kundi kw'ishure vyanse gute wotubwira narayiga bikanka ko nimuka wariga bikinga ko wimuka gute ntiwabitora barakwiba amanota vyagenda gute sinabitora rimwe rimwe nta n'ivyo nishizemwo kwiga cenda bivamo canke ntiwiga nyene niwashira ivyiyumviro vyawe ku vyigwa oya ntiwavyiyumvamwo inyuma y'ivyo vyose uvuga ati reka manuka i Bujumbura nze kwikorera mbega vyaroroshe ko umuvyeyi atahura yuko Clovis agira amanuka i Bujumbura kwikorera vyiwiwe kandi umwana yari kw'ishuri je sinzi abonye atanyankira nca ndaza wasavye uruhusha aravuga ati mwana agenda ubu rero dundaza ibirato kubera iki wahisemo kudandaza ibirato aho kudandaza ibindi bintu twakunze kubona abana benshi badandaza amagi ivyema canke bagakora mu maresitora abandi bakadandaza ibintu vy'impuzu abandi bakaba abakozi bo mu nzu kubera iki wahisemo kudandaza ibirato nabonye ariko kazi konyorohera
kandi nayo nse n'umutahe n'uwanzanye n'ivyo akora canyiza gukora ivyo nyene. Ati wari ufise umutahe wawukuye kumengo uracari muto, umwana angana nawe aronka amahera y'umutahe? Narora udutungwa tumwe tumwe. Utowe? Utubeba, dukwavu. Nayo nse n'agahene gatonya ca ndagurisha inkwavu ca nza kudandaza ibi birato. Kuva bitangwa none uramaze kubona inyungu, urabona bikwinjiriza, biraguha amafaranga ku buryo ushobora kuronka ico ufungura narirya utari hafi y'abavyeyi? Birampa yo gufungura. Urakoze cyane. Clovis, wagomba kumenya akabanga kari mu ibi birato, ibirato vy'abana. Ibirato vy'abana bisohoka gute? Canke ubironka bigenze gute, ubikura he? Nabikura muri baro, abizana nkavyotsa nkabidandaza. Bakabigura neza kubera ivy'abana kenshi birakenerwa gose. Naka kazi urabona uzokabandanya gushika ubaye umugabo? Bitase ngo mbure imari. Je nzoguma mbandanya buke buke. Okay, urakoze cyane. Turekane gatoyi n'ivy'ibirato. Clovis, mu buzima bwawe canke kuva basivuge umuntu wese afise kahise, ego uracari muto, ariko kandi nubwo uri muto umuntu aragira ivyifuzo akavuga ati jewe ndifuza kuba umuntu uyu canke ndifuza kuzoba naka, ndifuza kuzoronka ibi na biriya. Clovis, wewe mu vyumviro vyawe wamye wifuza kuzoba nde, wamye wifuza kuzoba iki? Jewe kubera vyase ko nigana mvuga ati je noronkera ndaramahera hama nkaba umubosi nk'abandi. Ati woronka amahera ukaba umubosi nk'abandi. Ivyo bishoboka gute mu gihe utize canke utari hafi y'abavyeyi? Kurondera gakora. Nawe wiyumvira ko uzoba umubosi biciye mu ihe nzira? Kudandaza nivyo mbona vyobanguka cane. Nta n'ikindi kintu bigeze wifuza? Ko dukunze kumva abandi bana bavuga ati je nkeneye kuba umukuru w'igihugu, je nkeneye kuba umusirikare, bivanye n'ukuntu nyene abahungu usanga mukura mufise ibintu vyo kugwana canke vyo kwibona nk'abategetsi. Wewe ivyo naco bigeze wiyumvira? Nuko vyase kw'ishure mba novyumvira gute? Bisigura yuko utaba umukuru w'igihugu utize. Cokunda kweri. Arakoze cyane. Clovis, aha i Bujumbura turakuze kubona abana benshi bavuye hiyo ruguru, hiyo za Mwaro, Ingozi, Gitega, mu Kayanza no mu zindi ntara nyinshi zitandukanye. Abo bana tukababona bari mu ngeso mbi zidakwiriye. Hari abanywa urumogi, hari abanywa amatabi, hari abasuma, hari abana bicana. Abo bana nka wewe nka Clovis wavuye ruguru ukaza ngaho i Bujumbura kandi uri kurakora, uri kurakora kandi wikorera, wigize amafaranga yiwawe, wohanura iki abo bana bavuye ruguru bafise izo ngeso? Rero akazi bakore, bareke kunywa amatabi, bareke kwiba uko si vyiza. Uri kurarondera amafaranga bigusaba kwihanganira ibintu ubonye vyari vyo vyose, ukavuga ati je naje kurondera iterambere gusa nta bindi. Uravuze ati nibarondere akazi bakore, hama bidakunze ko barondera akazi kuko nawe ubwawe ntabwo uri kurakorera umuntu, wowe uri kurikorera. Wowe bahanura iki? Bo bigenza gute kugira ngo nabo bashobore kuronka ivyo bakora batayenze gukorera umuntu? Babwira abavyeyi basi bapfume babafashe. Hama kuri babandi batoroka muhira, kuri babandi batoroka muhira bataronse urusha rw'abavyeyi kugira ngo bazi Bujumbura, basubira iwabo. Basubira iwabo kandi bakeneye amahera. Subira iwabo nyene. None hari uwundi mugambi no batotse? Nagira abo batoza umugambi wo gukora cyane, barondeze hama bamaze gukorera abandi mu nyuma nabo bace baronka vy'iwabo. Nuko nyene. Mugabo hari habo bidakundira baca baguma bayereye. Urakoze cyane. Mbega biroroshe ko wirirwa uratemberana ibirato mu karere, ntabwo uhora uruha? Bimeze gute? Abakiriya ntibakugora, ntibagusuzugura, ntibagufata nabi? Oya, ntibansuzugura kweri. Bira bigenda gute?
hariho abavuga amahera makenya n'abandi bavuga menshi mugahuza numva mudahuje urigira si ibitumbura bibora. Yego urakoze cyane. Hariho abakiriya usanga bagorana. Dufate nk'ubu ikirato ugiciriye umuntu 50,000 akacaguwa 5,000, uwo muntu wo mwakira gute ngo ushimufata gute? Ca wibandaniriza regara abavuza yafise canke ubora uca umutuka cyangwa ukamubwira nabi. ya uramureka ukibandaniriza. Ni ikihe kintu kimaze kukubabaza muri aka kazi kawe? hari igihe yabura ikashika ukagurana nkayo kurya. Irashika ukayabura. Wayabuze rero hari igihe ubabara kubera wiriwe mwirero ukabura amahera. Urakoze cyane. Ati hari igihe ubabara iyo wabuze amahera, ariko nari nakubajije buri kazi kose kama gafise ibintu bicana intege, ukumva ubabaye, ukumva umenga urasuzuguritse, canke ukumva umenga nyene abantu ntibari kubagufata neza. Bashobora nko gushikira ahantu ugasaba akazi birashika hama ataha na hamwuzi atano mwuzi wowe guma muhira nawe wowe uje kugerana. Wowe gihe umanuka vyagenze gute? Kigihe manuka twatananye n'abavyaranje baca bashika banshikana aho babaye turumvikana turabanye n'ubu. Urakoze cyane Clovis. Ubu rero uri umudandaza w'ibirato kandi urikorera. Guys, uyu musore wacu canke uyu mwene wacu umusaza wacu no bosi wiwe nyene ubwiwe. Biratangaje kubona umwana nk'uyu avuga ati jewe ndikorera nkora vyiwanje. Tubwire Clovis, hamwe n'ivyo vyose ufisiye ntombera muri urudandaza utumbereye iki? Ufise iyihe mbono hamwe n'urudandaza rwawe? Kurondera kazoza keza hamwe nanje muri iyo minsi uzosanga ngendera mu miduga nk'abandi ugasanga afise amahera menshi. Urakoze cyane. Uhora uvyizera? Ndavyizera rimwe rimwe nyene hari igihe bishoboka. Nta kinanira Imana urabizi. Uzoza ubisengera rero kuko ribona rimwe hari igihe Imana yumva gusenga kwacu. Clovis, reka ndagushimire. Wakoze kuduha umwanya, wakoze kutwemera ikiganiro. Imana iguhezagire kandi Imana ihezagire ibikorwa byawe. Reka ndagusabe akajambo kamwe ku bantu bariko baradukurikirana, ubabwire uko wiyumva, ubabwire uko ubona ibintu, kandi nimba uvuga ati jewe ndakeneye ko muzamuranshorera, utange adresse yawe kugira ngo baze baza kugushorera, kuko ngaho mu badukurikirana hari abafise abana, hariyo abana bagenzi bawe bavuga ati twashobora gushorera uwundi mwana mugenzi wacu. Buryo barawemera kuri uwo mwana? Kubenga abahungu babwiye ko muri abana ucubona ubenga baragusuza. Hana kimwe. Sawa, urakoze cyane. Mbwira abakunzi ba Keje Media. Nkaba ndabaramukije, nkaba ndandaza ibirato, woba nkwiri ambonye yonshorera, nkaba mba mu Kanyosha. Uretse mu Kanyosha, uwo kenyera kugushorera ibirato byawe bisanga he? Usanga mu Kanyosha Majahe kuri Safari, kuri station Safari niyo ngo ndakuba ndi keshi. Urakoze cyane. Bakuzi ku izina rya Clovis nyene cyangwa afise akandi kazina k'ubuhizi? Niryo nyene. Urakoze cyane. Wakoze rero. Imana iguhezagire. Yego. Bakunzi ba Keje Media, ndabashimiye gose kwa mwadukurikiranye. Nari kumwe n'umwana muto cyane ariwe Clovis Teriteka. Umwana avuka Imwara ariko yakuriye Igitega, ariko pour le moment akaba ari Bujumbura mu karere ka Kanyosha, akaba ari anakorera. Yababwiye ko akunda kuba ari kuri station Safari aha mu Kanyosha. Please bikunda muze muramushorera muteze imbere. No mwana afise inombere mu buzima, no mwana yikorera, no mwana yakabonera amafaranga kugira ngo bikunde nawe aze abe umuntu adasanzwe nk'abandi bantu. Rero turabashije ko mwadukurikiranye, mugira umugisha, nongenda yibutsa kugira subscribe cyangwa s'abonner, kugira comment yo ibikorwa byacu kugira ngo bikunde abantu benshi babishikire. Murakoze cyane, mugira umugisha nawe ubutaha. Ciao ciao.